Mwitegura indirimbo ya Jena Love Music bientôt. Tuzozana indirimbo izosubirira nibisanzwe aho bigeze nge numva ngomba gusa indirimbo ya Lavashe hamwe na We Love Music izozisara mama we urazi ngene yanyishuwe yambwiye ngurumva ngo aho ngeze ngo simbona yuko no bijamo ivyo aho ugeze hehe ufise indirimbo yahe wowe izwi ufise iki ufise ingabirano ego none ngabirano udashaka kwikoresha ku bintu je yibaze je ndi mu organisateur nkakuronde nkakubwira ati ukungene mbona abantu bose nagenda nomina wewe uje ayo mafaranga yo gufasha kandi wosinda kubera yuko urarenze ndetse ko mu diaspora umuntu wese iyo ubayeho kubwiwe aragusuzugura muratabura ico kintu umuntu afuma gufasha abona yuko nawe uri kurifasha ufuma umubwira ati mu mahera y'inzu nimbizo ndayiri 100,000 naronse 60,000 ndashaka umfashe umpe 40,000 ntazo gusuzugura kuko azobatereye ntazo baguhaye muratabura ico kintu kuba ufise umugore cyangwa umugabo afise amahera nibisigura yuko wewe ucucika ikinebwe kucucika ikigogi ko atana kimukwiye gukora ngo kubera yuko ufise umuntu afise amahera ariko twebwe igihe dutangura iki cyumviro nitwize twiyumvira yuko mu Rwanda cyangwa ahandi bariko rabikora twebwe twagize iya inspiration ya idea twayizanye kugira ngo dushobore guteza imbere rap kandi tushobore no kuvyura so kwiteza imbere gusa kuyivyura kubera yuko izi competition tuko turagira zizorabwa n'abantu benshi cyane ku munsi suvuga ngo ni ikintu gwiza kizoba rimwe ngo amabaca baronka amawa donc ni ku munsi mugenda murafata abantu batandukanye kandi mumenye ko tufise abantu 30 muri list donc ni babiri ni 15 bazohigana hazovamo 15 asigare 15 amadukomeze n'abandi bisigura yuko twebwe tuko turakora ntitubikora ku bw'imfo y'ibindi bihugu ntitubikora ku bw'inyungu y'ibindi bihugu tubikora ku nyungu y'igihugu cyacu. Kazoar TV. Coucou guys, j'espère que vous allez bien, j'espère yuko mwiriwe neza ko muguwe neza aho muri hose bitewe naho muherereye. So turacari muri fire on the block. Turacari muri fire on the block. Mubona gute ngenda ndagira introduction namba ya mafilm. Wait. Yiwigo. Mubona gute. So, nizere ko meze neza, nizere ko mwiriwe neza, nizere ko vyose bimeze fresh. So kuri mikro ni Kelly Tatiana, hamani muri Kazoar TV. Kazoar TV si Kazoar TV yonyene, ni Kazoar Company. Bakoreramwe ibintu byinshi bitandukanye, barakora invitation, ama carte d'invitation, ama location, ama appareil photo, ama drone, baragira ama documentaire. Muri documentaire harimo kuja gufotora mu mariage, mu réunion, mu campagne, ibintu byinshi. Sukugira subscribe gusa, sukugira share, sukugira j'aime, il faut yuko muza no ku mabiro yacu kugira ngo dukorane ibintu bitesa cyane. So Alvin, karibu cyane kandi muri Kazoar TV. Merci beaucoup Kelly Tatiana. Comment ça va? Je vais très bien, j'ai remercié le Tout-Puissant. So tu es muri Fire on the. Ah, je pensais qu'on va continuer en français. Ok, continuons. Nous étions dans Fire on the Block, une compétition de rappeurs. Ouais, c'est une compétition de rappeurs. Ah, mais si tu veux qu'on continue. Mais n'oublie pas qu'on est au Burundi. La plupart des gens ici comprennent le Kirundi plus que le français. Okay. Ça veut dire qu'il vaut mieux qu'on mélange la langue. Il vaut mieux qu'on mélange. Les gens qui ne comprennent pas le français, entre-temps, nous voulons vous montrer qu'on est fort en français. Sinon, tu as Ok, tukaba turi muri Fire on the Block ni day 2 ya Fire on the Block. Uyu munsi naje mfise ibibazo bishushe Alvin. Kubera yuko ejo natembereye ku ma réseaux sociaux, ndatembera ku ma YouTube, ndatembera kuri Facebook, ndatembera hano hose kugira ndabe ukuntu rap yo mu Burundi meze par rapport na rap yo hanze. Nasanze iyi competition yawe no mu Rwanda ariko barayigira. Est-ce que mwariganya abanyarwanda? Est-ce que ryo ari terambere mushaka kutuzanira canke ni juste nyene kugira ngo namwe muboneke yuko muri game? Yes, icyo riko cyiza cyane umbagije wavuze ngo iyi competition no mu Rwanda bariko rayigira. Urazi ijambo mu Kirundi sisi ko ari ijambo sisi ko ari umugani bavuga ati nta nzu yinjira mu yindi.
bishatse gusigura ati mu Rwanda ni mu Burundi. Mu Rwanda si mu Burundi, c'est deux pays différents. Hama ibintu vy'ama competition burya tubizi kuva ma step up, tubizi kuva mantuze inyama, tuzi ama competition menshi cyane y'abafaransa y'abandi urumva. Nibaze yuko atari mu Rwanda vyahereye. Jewe ndakunda kuzana ikintu gishasha nkuya handi kandi iterambere ku iterambere nkiri ni iterambere ishimishije cyane. Idea je sinayikuye mu Rwanda. Ahubwo naje hirya y'ejo naje gusanga mu Rwanda nyine bariko rabikora ku buryo tuguma donica nacenda mu telefone ndamubwira ati uzi ko bijya bintu turiko turakora ko mu Rwanda bariko rabikora. Abantu bavuga bibaza yuko twakopye. Ariko twebwe igihe dutangura iki cyumviro ni twize twiyumvira yuko mu Rwanda cyangwa ahandi bariko rabikora. Twebwe twagize iya inspiration ya idea twayizanye kugira ngo dushobore guteza imbere rap kandi tusiye no kuvyura so kwiteza imbere gusa kuyivyura kubera yuko izi competition tuko turagira zizorabwa n'abantu benshi cyane ku munsi suvuga ngo ni ikintu gisa kizoba rimwe ngo amabaca baronka amawa donc ni ku munsi mugenda murafata abantu batandukanye kandi mumenye ko tufise abantu 30 muri list donc ni bari babiri ni 15 bazohigana hazovamo 15 asigare 15 amadukomeze n'abandi bisigura yuko twebwe tuko turakora ntitubikora ku bw'imfo y'ibindi bihugu ntitubikora ku bw'inyungu y'ibindi bihugu tubikora ku nyungu y'igihugu cyacu no ku nyungu y'abantu bakora umudi wa rap bo mu gihugu cyacu cy'u Burundi bisigura yuko nimba wabibonye mu Rwanda komeza hiyo nyene ngaha turi mu Burundi mu Rwanda hari abaraperi baho aha mu Burundi hari abaraperi bacu kuko de toute façon umuraperi azotwara iryo higanwa mu Rwanda sikuvuga ngo n'abarundi bazogyoherwa ngo urumva ngo umuraperi mugenzi wacu wo mu Rwanda ngo yatwaye award non nibibaho ça même pas de sens urumva rero bisigura yuko isi yo Burundi tukuri vyacu abandi bakahura ivyabo iterambere ryabo sigi wacu iterambere ryacu sigi wabo bien sûr je tuje ku kibazo c'amafaranga aba twovuga ko aba competiteur aba contestant sinzi abariko barahiganwa muri iri higanwa ry'abaraperi no écoute on est au Burundi ni ry'abaraperi okay muri iri higanwa ry'abaraperi mwaravuze ko bazohiganwa amafaranga 500,000 hamwe na oya amafaranga 500,000 bazohiganwa hamu wa mbere azoronka clip video na audio écoute audio na video birazimvye kuruta 500,000 cyane kuko nta video y'umunsi y'umuriyoni ibaho munsi ya 2 millions nta audio y'umunsi iri munsi ya 300,000 ikibaho ayo 500,000 biranditse no kuri affiche yuko izoba ari envelope ka encouragement okay uravuze yuko 500,000 ni envelope yo encouragement encouragement y'umuntu azoba yatsinze iyo competition mugabo rero tumaze imisi tubona utuntu hirya no hino abastar yo basohoye indirimbo baragira challenge ngo challenge umuntu azogira ama like menshi ama commentaire menshi akayikora neza tuzomuha umuriyoni ugasanga batanze igice cyo ugasanga ntibayatanze tuku abantu bakabandanya bidoga babandi bagize izo challenge bakabandanya bidoga est-ce mwebwe n'igiki kitugarantisa yuko ayo mafaranga muzoyariha ku gihe uyo musi nyene mukayatanga kandi mukayatanga kwiye cyo mumenya challenge ni competition si cyo kimwe hama ikindi naco umutahure umuntu twabikoranye itugumadori ni umuntu amaze gusupportinga abaririmbyi benshi ndetse abaririmbyi n'abantu bakora ibintu bitandukanye bafite talent ngaho mu gihugu cyacu Burundi atakino yiteze de retour uko ibintu cyo tuko turakora nk'ubu ndakubagije jewe muri competition ndiko ndakora ndiko ndashiramo umwanya wanje energy ibiki amakamera ibiki umwanya editing y'aba director jewe nzokuramo iki voilà twishuri nanakim ahubwo ndiko ndafasha kubera yuko aho ngeze jewe ndabona umengo nivyiza gufasha abari inyuma yanje nivyiza gufasha rap cyangwa hip hop muri rusange kubera yuko niyo nkomoko yanje jewe mu bisazo sindi mu R&Bist ndumuraperi ningiye muri R&B kugira ngo ndondere ubuzima ariko umukondo wanje kitofu ndo kibasemando mu Kiswahili basemando kitofu cyangwa banikizikia mu hip hop umukondo wanje umukondo wanje umukondo wanje uri muri hip hop par contre basha mumbabaringira nambara amafime kubera izuba riranye ni vyiza kubera yuko izuba riratwishe twese bisigura yuko nuko rero nibaze ko twajinga kugira ngo turandira ahubwo twajinga kugira ngo twasigure ibintu bimwe kubera yuko
bivanye n'ibintu abantu bamwe bagiye barakora bituma abantu ata confiance bagira ikintu cyari cyo cyose kiba kije cya competition. Usanga abantu birabaye birashusha ariko hageze aho umuntu ahembwa ibintu vyiwiwe canke ahabwa ivyo yasindiye bikagorana bikaja mu bintu birebire. Tubwese uko bimeze ko no tuko turakora na Tuguma Dori no umuntu yubashe no umuntu atandukanye na twebwe kubera ko ivyo amaze gukora ni vyinshi kandi bimaze kuboneka, ivyo amaze gufasha abantu ni benshi ni vyinshi ku buryo ibi nawe je nuvuga ngo ndabishire mu bugugu wewe uvuga ati reka je ndavyikore ndabakure mu nzira isi, ariko suko bizoba ibintu bizoba bimeze neza cyane. Video tuzemukorera, promotion tuzemukorera, nkora ku radio, ndumu promoter, ndumu journaliste, ndumu artiste, mfise audience nini sinubuje ndamufasha kandi jiwe muri audience mfise yanje ndamuse nkoze ibintu bitabaho n'abantu nkora kwa maboko. Merci. Reka dushimire cyane Tuguma Dori aguma abandanya yitaho iterambere ryacu ry'u Burundi y'abartiste bo mu Burundi ewana. Peace. Okay, wavuzeho kintu cyo kuba serieux mu kuriha amahera. Muga twaba twabonye ko muri competition ya Fire on the Block ntaba rapper b'abarundi barimo bamaze kumenyekana aba bakomakomeye mu Burundi. Est-ce que ni kubera iki bo badashobora kuvuga ati baje muri competition kugira batsindira amahera 500,000 na clip video kuko si ibintu bisanzwe clip video? Yes, bagikibazo cyiza cyane. Je ndibaza yuko mu gihugu cy'u Burundi bafite ikibazo cyo kwibona no kwiyerekana kwera yuko ari umuraperi narondeye navuze ati ko nazwi namurondeye ndamubwira ati uyo urabishoboye cyane uje muri competition byo gufasha kandi uko nakubona flow zawe n'ingene ukora amahera wo yaganye urazi ingene yanyishuwe yambwiye ngo urumva ngo aho ngeze ngo simbona yuko no bijamo ivyo aho ugeze hehe ufite indirimbo yahe wowe izwi ufite iki ufite ingabirano yego none ingabirano udashaka kwikoresha ku bintu je yibaze je ndi mu organisateur nka kuronde nka kubwira ati ukungene mbona abantu bose nagenda nomina wewe uje ayo mafaranga yo gufasha kandi wosinda kubera yuko urarenze surtout yuko sukugira competition n'abana gusa ngo ni kwera baje batazwi bo bamaze kumenyekana harimo ama intérêt menshi harimo visibilité déjà amafaranga 500,000 wewe yaguwa uri yose ko ataciye gufasha turazinanye ubuzima turimo najewe simeze naba ariko 500,000 ni menshi wanje kora ko shira ko make nkari inzu jewe uwo artiste ntawe nzi mugabo quand même sinibaza yuko visibilité ufise ari yo amashene yawe wapi quand même. Donc je crois yuko mu Burundi turacari inyuma ku bintu byo gutahura akazi ni kazi banduka kazi ni kazi kandi mutahure yuko visibilité nicyo kintu ca mbere gikomeye urumva visibilité ndabira umuntu yase kwinjira muri ntuzenya abantu afise bam following. Bon, à vrai dire nano nari nzije. Yes. Ndabira indirimbo yo ya mbere. Hama ucumbwira yuko 500,000 atogirisha mu mari. Jewe uwo mu rapper onyetse ntawe nari ndamuboneye iwawe. Nico kandi ni umurapera bishoboye cyane. Sinzi ama mentality y'abarundi ahantu ari nibaza yuko urabona iyo umuntu amaze kuronka akavuga ati abantu igihumbi baranzi mu Burundi ewana. Kandi uzibona agenda kwandikira. Uruzo agenda kwandikira nuko mbona life ubayemo mbona ningene jewe mbona yuko ndifuza gutera imbere akubwira ati iyo opportunity urashobora kuyiganya kubera yuko ufite ingabirano irenze wowe kacunyishura ngo wapi ngo ivyo nabirengeye ngo ufite izindi projet nyabaki zidakeneye amafaranga zidakeneye visibility zidakeneye audio video. Ibi bintu fyo ko abarundi biri mu bintu bituma datera imbere ku negligence tubige deja naco dufise bamwe hama ukashaka kunegligea opportunité yose iki ni hahandi turatugaruka kuri vya bindi aba artiste bo mu Burundi barafakinga life cyane gose nukuvuga ngo amaze kubona ko yasohoye indirimbo imwe akabona abantu muri quartier yabo utwana tw'utudemu kanaka ubona umengura hejeje. Ikindi kintu tufise kibazo nuko mugezi wanje yabivuze turafakinga cyane nukuri barafakinga gose kuri gwa rugero ntidushaka kwemera ubuzima tubayemo kugira ngo dushoboye kurondera none wowe nimba udashaka ushaka akazi nyabaki deja nga ushaka akazi nyabaki we kazoguhemba 500,000 ku kwezi mugabo ngaho uzobuje kurapa rimwe ucyusanga urasinze kabiri utarije kuvunika kuko na visibility nto yufise iraza kugufasha gutsinda muri competition
ivyo bintu biri mu bintu bituma dusubira inyuma cyane kubera yuko abarimvyi bacu gusohora indirimbo imwe ukaba hiti ukabona umengo nta kazi wokora ukamenga umenga akazi kose wokora kotuma agaciro kawe kagabanuka mugabo umenye yuko ibanga giterambere no gukora jewe Alvin Smith no munsi no kuri kwimana sindiko ndirata stabilité mfise kubwa kazi nkora ubuzi butandukanye bukiririse nkora kuri radio ndakira n'abandground kandi umustar kandi biki intege kuvuga ngo urumva kubera iki ngira ikiganiro mu underground kandi umustar urati ko we egare ko ndavyumvira yes. wewe urakora ukora akazi kamwe nka jewe yeah. kandi uri artiste kandi uri umustar yes. peti urasari kubera iki kubera yuko mvuga ati wowe mbonamo umustar je ubustar ndabonamo amafaranga ku ubustar nariko ndabuvyaza umusaruro nta na kimwe bwo wabumariye kuko kwita umustar bisigura iki izina gusa ngo umustar hama bimariki ariko kwita umustar akora akaronka amafaranga ico kintu nta kintu kibabaje nko kubura umustar urazwi sivyo urakoze hit ya mbere turabanze kubona ku artiste menshi hit ya mbere hit ya kabiri mu hit ya gatatu ugasangira bayi flop haheze umwaka ntitube tukizi ngo uyu muntu yigeze kubaho uyu muntu yarigeze kubaho twari tukavuga c'est quoi ça kora ubuzi butandukanye iryo zina ryawe nyine rivyaza umusaruro na nkuko nabaha example ndahostinga aba underground mwebwe mutanabazi ariko je nkabakora ikiganiro nkanaba vibe ya bien kandi uvuga ngo kuyana kora no underground ngo nci nkora nk'umuntu atabishaka oya ndakora akazi neza kwa mvuga ati sindi ndakora no underground ndi mu kazi kanje kamemba amafaranga ku kwezi kakambeshaho ivyo byo underground nibindaba ivyo byo kuvuga ibiki nibiki nibindaba ni nkuko ukoze muri banki nturaba ngo wakiye umuntu mu buterere canke wikirira wewe bose wakira ico kimwe kuko wewe uri hajya kugira ngo wakira abantu service uyitange urazi uvuze ico kintu nca ndibuka ukuntu uko jewe namye ngaha competition yose yabaye turi ngaha nabonye ukuntu wari kurakorana nabajya abariko barahigana umengo sindi Alvin umengo nturi Alvin umengo si wewe uri uza kuba selectiona umengo mwara bagenzi ku buryo basha twagumye tumugira Alvin faut être ferme uri trop cool avec eux urumva bacha babona kumengo ibintu ntibiri sérieux nukuvuga ngo faut yuko voilà faut kuza turicisha bugufi kwera uticishe bugufi tusanga n'ibintu byawe biteko biragendana anyway yamaje mbose twavuze kuvyerekeye competition yacu ni tugeze tubona abaraperi tuzi bamwe cyangwa abaraperi babishoboye ni benshi ariko ntabwo tugeze tubona ni vya bintu nyene kuneglige ariko rero kuneglige kwa kwinshi bizoherera uko nyene uneglige imyaka ikujane usazi uri kwa neglige atana kimwe mariye kwera kuneglige hama twebwe tubona yuko hari ibintu dukeneye mu buzima tukaguma negligence atayo tugira dukura tukagucako ukadusuzugura ngo bijya binakora n'ivyo burofa bega bashango je mahera Alvin yakura yarayakorera yakorera mwebwe mcyamuja ngaho ngo afise mu diaspora afise mu diaspora nabanicaye ukuntu nta mu mufa mumbonye uziko nanje avant ubunye kubera tumaze gukorana kenshi tuba turi kumwe ndamaze kubona ukuntu ukora ubu ndasige ndavuga ati ama revenu ya Alvin afise haba mugava nyene ndakubona ku ma réseaux sociaux uri kura gibikoko uri kurasohoka n'ibiki navuga ati Alvin bugeze naye n'aba diaspora benshi baguma bamurungikira kumbe umujama arakora basha akora cyane jewe ndafise mu diaspora niwe mugore wanje ariko akazi nkora hari n'abandi bantu bavuga ati bro kumenga uri kuraruha cyane kandi ufise mu diaspora hari abajene babimbwira umviriza ndetse ko mu diaspora umuntu wese iyo ubayeho kubwiwe aragusuzugura muratabura ico kintu umuntu afuma gufasha abona yuko nawe uri kurifasha ufuma mubwira ati mu mahera y'inzu nimbizo ndayiri 100,000 naronse 60,000 ndashaka umfashe umpe 40,000 ntazo gusuzugura kuko azobatereye ntazo baguhaye muratabura ico kintu kuba ufise umugore cyangwa umugabo afise amahera nibisigura yuko wewe ucucika ikinebwe kucucika ikigogi ko atana kimukwiye gukora ngo kubera yuko ufise umuntu afise amahera de 1 uyo muntu si inshuti yawe so mwavukanye mwarahuye mukuze ni nkuko amaze guhura na benshi ni nkuko ejo mushobora kuba mutari kumwe umaze kwijajara ugafata kuguruka gushira kundi
ngo byazobikora byose umunsi mutazoba muri kumwe uzobaho gute cyane yoho ni hahandi usanga aho kutava tuja mu yindi sera ni hahandi usanga umuntu aranagusuzuguye yego 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 kumaze kumusaba amahera kenshi azokubwira umunsi umwe umva je ntamara afise mbe mbonamo amahera gusa uretse ko je amahera ntakorera wewe wabuze akazi urumva ivyo bintu abantu benshi birakunda kubaponyoka kandi n'ivyo nako imuponyoka nico ivyo nabari kare kubwira n'ivyo wewe nta maboko ufise uri kimuga kubera iki mudakora kandi mufise amaboko motife ngo mufise abantu ngo bagore ngo cyangwa abagabo bafise amahera kora umugabo wawe cyangwa umugore wawe azogukunda de plus abonye uri okipe n'umuntu agira amahera aragira kuhaje ko avuga ati ndiko ndafasha ahantu atari kinogo amafaranga yanje ntaza gupfubusa ndayamuhaye ntaza gupfubusa kandi nubwo yofubusa basi wewe arafise ahandi hano akura kandi ni ukorera amahera ukayajya uyakorera ça donne du respect c'est pas la même chose nko kurya amahera umuntu wese azi yuko ugize urazi kuntu biryoshe kurya agashahara wakoreye yo ukajya wumva ati ego nagakoreye so reka tuje ku kibazo ca kane nako nashaka kukubaza ikibazo ca twabonye competition wayitanguje ni edition ya mbere est-ce que hazoba edition ya kabiri habi ya gatatu habi ya kane bigume bibandanya n'ivyo bintu usanga ikintu kirabaye uyu munsi ejo nikisubiye kuba en fait urumva niyo mpamvu je ibintu vyanje byinshi nkunda kumushiramo tuguma dori kubera yuko numuntu amfashije kuva nkitangura gushika ubu sindatera imbere cyane mugabo ndashima Imana aho ngeze ndiko ndaba mu ndoto zanje sivyo ubuzima ndiko ndabamo n'ubw'indoto nibwo narota urabizi uranze kuva kera sivyo rero niyo mpamvu tuguma namufashe nk'umukonfida wanje namufashe nka papa nta kintu nokora atakizi kandi nkuko ikintu abona ko kitagize je ndagihagarika ni nkuko noba nakoze ikintu mu vya atashigikiye rero niyo mpamvu nkunda kumushira mu bintu byanje byinshi kugira ngo ko mbazi ko ndi kumwe nawe you feel safe stability ko je birashobora kwanka uwo akavuga ati arazamuye urumva ariko igikuru ni ivyumviro byanje ko byinshi je nkora biba ari ivyumviro byanje nkamutwarira akavuga ati ça vraiment c'est une bonne idée je peux investir kandi umuntu kugira ngo yemere ko investisa ikintu nuko wabona yuko kimeze uko yego kuko amahera nta mahera yo gutabaho umuntu kugira ashire amahera yiwe mu kintu nuko abona yuko ari ikintu kimeze uko ko hari ikintu cyo kongereza ku muntu kwizina canke mu buzima bwiwe muri rusange ahubwo wavuze ko investisa ucanibuka ko ambwiye ati wewe nka wewe nta kintu uza gukuramwo c'amafaranga uza kunguka kuko umumote ko twakorana bose sikuvuga ngo hari umustar arenze cyane arimwo ku buryo n'umuntu mukuramo visibility voilà wavuze ko nta mafaranga uza gukuramwo comme profit kandi natuguma ndibaza yuko muri ibi nayo kana investisa muri nkaho ari karafasha nta kintu azakunguka yes nanje ndibaza ati est-ce que uyo normalement muzoba mwafashe nta kuntu bavuze ati tubonye abikora neza uca tumushira muri Lavash Entertainment me umva ni tubonye nta kuntu ahubwo yoba ati nta n'iyindi shwa ihari ategeza gucaja muri Lavash Entertainment kugira ngo biragoye byaze umusaruro kuri Lavash Entertainment irimo baririmvyi ko najewe ndumuririmbyi muri Lavash Entertainment ameki naco normal media competition je napanze yuko umuririmbyi twamukorera audio na video ariko tuguma niyo yaciye avuga ati ivyo nivyo babihagije reka je nzoshira ko 500,000 ya envelope ego urumva yuko jewe mu nguvu zanje nari nagarukiye kuri audio na video ariko tuguma cyaraza aravuga ati reka naje nzoterera mugabo aussi dushire ko na 500,000 kugira ngo umuntu azoronka akabasha abone yuko aronka kantu yo barakuye muri Fire on the Block voilà kandi vraiment nubwo utabinsavye je shambwira abakunzi ba Kazwar TV abantu bakunda umuziki nibiki byose ukabuzi ko ufise agafuko nyene agafungo kiyemera noro ashobora gutanga sponsor umwana wo mu Burundi w'umuhape agatahana amafaranga akwiye agashobora kumufasha no après compétition ubibona gute c'est une bonne idée il faut yuko mu mako basi n'ibihumbi 10 rega ja nawe tuzoguhako eba timing ndaho nikira tujana ndibaza yuko okay ikibazo kindi nashaka kubaza gisa ni canyuma canke ni canyuma est-ce que muri competition twabonye nabana y'Ubujumbura gusa uruguru nta matano ariyo ko iki mutagiye kurondera n'amatano ya ruguru muvuga ati nabo nyene tubazane kugira ngo bashoboye kugira ico bimariye bashoboye gushikana indoto zabo kure n'imano zabo bashoboye kuzigara amatala urakoze kuri ico kibazo amatala ya ruguru twarayumviriye kandi benshi biyandikishije hariho n'abaruguru benshi ariko ikintu cyacu twiyumvira ni kimwe wabonye ko no munsi hariho abari muri competition bataje ego twabaye obligé ku mélange abaje n'abataje ibaze rero nk'umuntu wa ruguru déplacement ikiyo manuka gute
normalement ama competition nkaya uwaruguru bamusangayo niyo mpamvu biba vya bindi vya Pri Music par exemple niyo mpamvu bagenda barazunguruka intara zose kugira babasangiye kubera nibo bavuga ngo bamanuke nibo bishobora niyo mpamvu umuntu wese waruguru twamukuyemo kubera ni question yo kuza ahaza kurara ibiki urumva byose ni bije kandi umuntu waruguru wese umubwira yuko yoronka bije yo kuza nakarara muri hotel akagira iki biragoye tuba turiko twakora ibintu bitajanye ahubwo ndiko ndiyumvira yuko zo propose tuguma dori yuko deuxième édition nkuko no musi twagire abajumbura deuxième édition tuzofuma tuja nk'ingozi abaraperi b'ingozi kandi kimwe ndagitanze jewe nkazobona abandi bantu bagikoze tuzoshwana hama troisième édition tukaja nk'igitega tukabasangayo bikaberayo tukavuga nimba ari une semaine dukora ama video amacha tumanuka ibujumbura abandi bazovutera online nkuko tuzabikora donc nuko twatangwa ibujumbura deuxième édition izobera ruguru tuzoza turabasangayo kuko tuvuze ngo bamanuke ntibo bishobora nukuri ni cyumviro ciza cyane Alvin abana wo guma udutamwo je ngenda kwazi kindi kibazo kitajanye n'ivya competition uzodutamwo indirimbo ryari ko warafite indirimbo na We Love Music watubwiye tuvote entre indirimbo ya Mona canke ya yes ariko We Love Music yaratahukanya gashimwe urumva niyo mpamvu niyo ngiye gusohora dutemwo rero tubandanye tuvibinga indirimbo za Alvin donc muitegura indirimbo ya We Love Music bientôt tuzozana indirimbo izosubirira nibisanzwe aho bigeze nge numva ngomba gusa indirimbo ya Lavashe hamwe na We Love Music izozisara mama we papa muitegure rero ebana bonne chance à moi yego merci ndugu kunyarutsa mu kugenda nashaka ati merci beaucoup kubona watu itabiriye kandi hambandanye nshimira babone ba Kazwa TV kubona mugumana natwe mukaguma mugira ama like mugira ama share ama commentaire nifuriza n'abandi bantu bashaka kuza muze ku bwinshi ikaze ni yose bizu Kazwa TV. We want the words. The solution of all trees.